Mashi Mutama n'ibituronsa Jafete ajagiye muri twe afite umutima w'Imana yisangije. Sinovuga ko ari we mutunzi wa mbere muri iki gihugu, mugabo yumva ko umwana agendana ubumuga nawe yoza kuryoherwa mu Rumonge. Abo bajene bame baraza bamusabira imigisha, bashitse hajya bagira ati ibarabara rya Rumonge iyo ryari kuba rimeze neza twaje turarisengera kugira tuzogaruke bikoze neza, bazokwame baza muri weekend gutemberera mu Rumonge, bashikire muri hoteli nziza. Bamwe muri bo nkuko babivuze bani po simple baraye baryohewe. Turagushimiye Mutama, turagushimiye byiza mutima, turakwifurije kuramba, Imana ikugirire neza. Twabuze ingene twoshima mugabo turashimye, turaciye bugufi. Imana ibahezagire. Natwe rero turashimiye umugwi mwiza wa Rumonge uhagarariwe na Albert batazira Nyabugete, ko igihe yava mu Rumonge yashikiye muri quartier Nyabugete baca bamutazira Nyabugete. Uno munsi yaregeranije bagenzi be bagendana ubumuga nkuko no mu zindi ntara byagiye biragenda, nyuma ya Muyinga, nyuma ya Ngozi, Gitega, Cibitoke na Bujumbura. Uno munsi na Rumonge turuguriye ku mugaragaro ekipe ya Rumonge FC y'abagendana ubumuga. Mubambera amashi. Aha turagize ouverture mugabo vuba cyane tuzogaruka ko twaryohewe. Suko twatwifuza ko bigera, twifuza ko stade yari kuba yuzuye mugabo vuba cyane turagaruka tubereka ibindi bintu byiza cyane. Hama turabatumirira ko mu kwezi k'umunani muri uno mwaka nyene turafise Sekafa, tuzobamenyesha bizobera no kumageneke zizobera. Hama ni karibu mwese Visit Rumonge, turifuza ko yozoba mu bambere bazoshigikira Sekafa. Ndazi bizogenda neza, Imana ibahezagire. Hama aha twatewe iteka no kuba turi kumwe na Mutama Jafet n'ibituronse. Twifuza ko bigicashikirije hama tukabandanya igice kigira kabiri. Murakoze. Maze yo kuvyumva igisabo cabo kugene baje kushikira kenshi babisaba ati by'ukuri dufashe turabe yuko ubukino bwoshoboka. Nahabwiye ndabibemerera, nicyo gituma mubona ari urukino rwashobotse uyu munsi. Rero ahanini nk'uko babivuze ibara runini, novuga yuko ukuboko kunini ari n'ibituronsa hotel yashoboye kugira ngo abantu mubabona ngaha mu Rumonge. Na jewe barabibwira ku munwa sinabitahura kugene umuntu afite ubwoko kumwe ashobora gutera umupira, kandi na jewe urukino ni rya mbere ndaroreye, mwumva rero ko biryoshe cyane. Ndazi yuko ngaha hariho benshi bari bameze nkanje runo rukino batari bwarubone, kandi ndazi yuko benshi nabo baryohewe. Nabibonye mu kubigaragaza, nabonye abagiye baratanga utwo bari bafise kujya no kugaragaza umunezero, niko no vyita. Rero Abanyarumonge sinibituronsa hotel yonyene ifasha, turazi yuko n'abandi bafasha, kandi turazi yuko bafise uburyo. Niba bitura muraza mubafashe ko gutanga izana umugisha kugira amahoro. N'ibituronsa hotel oye. Hanyuma nkuko bagiye barabishikiriza mwavyumvise, aba twarahuye turamenyana.